Turi kwigenekerezo rya 15 gitugutu 2018 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Ingingo nkuru zigize ano makuru yacu. Haraheze iminsi mike hatanguye kwibonekeza uruhagarara rutewe n'abanyororo basaba ivyo gufungura mu ibohero ry'Igitega. Ubu hakaba hariko haraba isobanurwa rifatiwe ku moko ririko rikorwa n'abategetsi mu gipolisi n'abategetsi b'iryo bohero. Abajejwe gateka kazina muntu bakiyamiriza iyo ngendo iriko irakorwa baravye ubwoko. Muri aya makuru kandi turababwira ivyavuzwe n'umugambwe CNDD-FDD ku biganiro vyotahukanwa mu Burundi ariko urunani Senared bikavyamirira kure. Hanze y'Uburundi naho turababwira makuru ajanye n'ikiza ca Ebola kivugwa mu gihugu kibanyi ca Kongo. Abantu bagera kuri 131 baramaze kumenyekana ko banduye iyo ngwara. Sangwe ikaze mwese. Abanyororo 21 bo mwiyohero rikuru rya Gitega bahisemwo gusohoka ku nguvu mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere aho bugaraniwe bagirizwa ko bagumuye abandi aho naho hafungirwa abanyororo batarenga 4. Abarongo iryo bohero bafashe ingingo yo kwimurira abo bafungwa mu yandi mabohero. Petero Karaveri Mbonima arongo ishirahamwe ya PRODH gita hagateka k'abanyororo asaba abarongo iryo bohero kwisubirako bareke gufata abo banyororo bariko barasaba ivyo barekuriwe n'amategeko nk'inyamaswa ngo mu gihe hogira umunyororo apfa bizobazwa leta. Kurikira Petero Karaveri Mbonima. Kugira barime ayo mavuta aja hehe ataribo bayagura, twebweho tukagira tuti abanyororo bari bafite uburenganzira bwo kusaba ivyo bategerezwa kuronka, guca bafatira ingingo ngo babacire amatara babacire amazi. Hanyuma ikibabaje rero n'abanyororo baciye bakura mu bandi bashika 21 baza kubugaranira mu gasho kajamwo abantu 4. Yumviye namwe ahantu haja abantu 4 bakahashira abantu 21. Rero babonye yuko ubuzima bwabo bangamiwe bagiye bafite mu gasho baciye basohoka ku nguvu mugabo bari hanze. Rero bafashe ingingo ko barajana mu yandi mabohero. Kubajana mu yandi mabohero siriri kuko ibohero n'ibohero amabohero yose arasa mugabo afite uburenganzira bwo gufatwa runtu kuko umunyororo yapfunzwe aguma ari umuntu, aguma afise uburenganzira bwa kiremwa muntu. Rero tukagira tuti rero barongoye amabohero bisubireko kuko gufata umunyororo bunyamaswa n'icyaha mu bindi, n'ibyaha by'agahomerabunwa mu bindi. Bombora zibandanije murazi umunyororo ababoshe rero muri icyo gihe urazi ukurusha inguvu araguhamba. Mu gihe rero hogira umunyororo apfa kubera ibyo bariko barabagirira ni bimwe na bimwe kuvuga ingaruka igaruka kuri leta. Twebwe turabakurikira turasaba amakunga bakurikiranye kuko kwita umunyororo naho bitaniye nuko kugira ngo ngiye kwita umuntu yapfuye kandi yamaze gupfa. Twebwe dusaba abarongoye igihugu yuko bomenya yuko umunyororo atari ubumwe, umunyororo barazi uburenganzira bwabo. Rero twebwe tukagira tuti nibafate amabohero nk'uko ategwa gufatwa. Hariho amategeko agenda amabohero, hariho amategeko agenda abanyororo, hariho n'amategeko agenga abarongoye igihugu n'abarongoye amabohero. Ayo mategeko rero ni meza, nibo bayasizeho niyubahirizwe, umunyororo ayubahirize hanyuma na leta yubahirize. Nayurunanigo Barundi ataco biyagiriza bakaba babona ko abanyororo bagumutse biri mu burenganzira bwabo bwo gusaba ko bafungurirwa, bagasaba ko ubuyobozi bw'ibohero bwo hagarika iyo ngingo. Kurikira Gerevazi nibigira. Ibintu biteye ubwoba kandi bimaramaje mu gihe umunyororo mu bisanzwe si umuntu ateza gufatwa nk'igikoko. Mu bisanzwe umunyororo aba yagiye kugira ngo bamukosore hama ejo azoveyo ari umuntu afise ubuntu. Ariko umuzi yo twabonye rero kuva ku munsi wa 3 aho bagiriye imyigaragambyo basaba yuko bohabwa imfungwa zimeze neza haje afatwa ingingo zidasanzwe. Ngo ya mbere habaye kubacira amazi hamwe n'amatara gushika naho uyu munsi rero
bafashe ngo yuko atamuntu umwe ashobora kwadana ikintu bashobora gufungura tatuzi yuko umuntu afite udufaranga ashobora kugura utuntu ashobora gufungura hanze ari ivyamwa canke n'ibindi bintu byose bishobora kumufasha yaba amazi nkano usanga bagwaye rero uyu munsi nkuko hari umwanditsi yanditse yitwa Michel Foucault avuga ati méthode Giovanni Silvier Pinil uyu munsi yavuga ati iyo ico bita iprizo na hantu umuntu agenda kugira ngo azovayo afise ubuntu yigishijwe ameze neza ariko santu bagenda kugira ngo yico cyangwa ngo afatwe nabi gose rero tuva duti uyu munsi sabe yuko uyu munsi izo ngingo zafashwe cyane cyane urongoye iprizo ya Gitega yadusubirako hama turasaba yuko barongoye amaprizo mu rwego rw'igihugu nabene bafata ingingo uwo muntu arongoye yo bohero kandi turasaba yuko cyane cyane bajejwe ubutungane ni bwa mbere bajejwe amaprizo bajejwe ubuzima bwa misi yose bw'abapfunzwe mabahore mu Burundi yuko bafata iyo ngingo bakayisubirako kandi no muntu kandi yazibiri bakamufata nk'umuntu yahoteye azira muntu kubera mu bisanzwe ubwa mbere ho basanzwe bari mu gasho sahore boca bafata nk'uko baca bafata mundi buzima budasanzwe tumuse yuko abantu umunsi bafashe bamaze imisi bari aho bita mu byumba by'ikosorero bamaze imisi bari mu buzima budasanzwe aho icumba kimwe abantu batatu ariko umunsi harimo bashika 10 anande yavuze ko umunsi ashobora kwimurira mu ntara masho mu bundi bushobozi butandukanye bisaba kwingo yahagarara hama kandi cyane tumuse yuko baciye bafashamo yuko cyane uko mererwa nawe munsi nantu bagirizwa ko bagize imyerekano mu mwaka wa 2015 ko iyo ngingo yo gukumira yo gufata nabi abanyuro bamwe kubera bagizwe ikintu cy'ankeriya yohagarara abizi vy'amategeko bo babona ko ivyo ibiri kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira abanyororo umushingwamanza Gustave Niyonzima amenyesha abarongoye ibohero n'abashigikiye iyo ngingo ko ivyo barimwo ari ukwiteza isoni gusa mu gihe leta y'u Burundi yirigwa irabesha makungu ko yubahiriza agateka kazina muntu kurikira umushingwamanza Gustave Niyonzima umuntu apfunzwe ivy'agateganyo canke yaciriwe urubanza arafise uburenganzira n'ububasha bwo kwakira umuryango wiwe bakaganira arico bita visite arafise ububasha bwo kuvugana n'uwo muryango neza bakandikiranira makete bakamuraba arafise n'ububasha bwo kuvugana n'abashingwamanza biwe arafise ububasha bwo kugaburirirwa ku rugero nk'uko umuntu wese abikorerwa wikiremwa muntu arafise ububasha bwo kwambara neza impuzu z'abapfungwa ivyo byose abifashijwe n'ibohero n'uburyo bwiwe rero uri kuraraba ububasha afise ni bwinshi bwo kuvuzwa ubwo kwidegemvya akaja nko gusenga aho hose mwibohero canke akinonora imitsi eka n'ububasha bwinshi ahabwa nayo mategeko ayo mategeko sayandi hariho ico twita Declaration Universelle des Droits de l'Homme mu Burundi bwateye kigikumu mu mategeko mpuzamakungu ico bita Pacte International Relatif aux Droits Civiques et Politiques ivyo byose Burundi bwarabiteye kwigikumu buranabikenguza hariho ico twokwita amategeko yo mu gihugu itegeko ry'itariki 14 z'ukwa 12 mu bihumbi 2017 ryaje rihindura iryo mu bihumbi 2003 rivuga amategeko y'abapfungwa inge n'abameze ayo yose rero aramuha ubwo burenganzira umuntu wese abapfunzwe rero turavye ivyabaye nagahomera bunwa birateye agahinda biranamaramage rero tukabona yuko bifise yindi mvo usanga ijyabohero nkuru y'Igitega ririmwo abagirizwa kuba baragomvye gutembagaza ubutegetsi tariki 13 z'ukwa gatanu mu bihumbi 2015 tukabona rero ko ari abantu basa n'ababa bariko bakorerwa ikibi kugira bashobore no gushikira abo nyene babazimanganiriza ubuzima babangaze babakorera ikibi kibishe rero ugasanga huzuyemwo kandi n'abantu batigeze bemera ikiringo ca gatatu co mu bihumbi 2015 c'umukuru w'igihugu usanga bagwiriyeho bava mu migambwe itandukanye yaba bava mu mugambwe wa MSD aba FNL aba IPD n'abandi benshi batari no mu migambwe rero ukasanga nikibi bariko barabakorera rero umuntu yovuga ati gukora ikibi nk'ico ukaka uburenganzira amategeko y'abampuza-makungu canke y'igihugu aho umupfungwa tubona ari nk'ukwanka gose nuko agateka kazi na muntu kariho
Dutandukira amakuru yacu mu bijanye na politike mu itangazo umugambwe CNDD-FDD wasohoye ku munsi wa gatandatu igihe hariko hahimbazwa imyaka 57 iheze hagandaguwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yagwaniye intahe yo kwikukira. Itegera c'umunyamabanga wa CNDD-FDD Joseph Ntakarutimana asaba umufasha w'amatati y'u Burundi Benjamin Mkapa ko ibiganiro byojanwa mu Burundi kuko nakare umwihwezo wa nyuma w'ibizoba vyavuye mu biganiro bizokorerwa mu Burundi. Kurikira Joseph Ntakarutimana. Umugambwe CNDD-FDD durakenguruka utwigoro twose twanyicubahiro Benjamin Mkapa arongora ibiganiro bihuza abanyepolitike. Ivyo biganiro byarafashije kugira abanyepolitike bari hanze y'igihugu bagaruke mu ruhongore, abatari bake bakamaze gutahuka. Turongeye gutera kamo rero n'abatarataha kugira ngo batahuke mu gihugu cabo c'amavukiro, dufashanye twese kubakirana iteka mu gihugu cabibarutse. Ukuganira umuco mwiza w'amuranga abarundi muri kahise mbere no muri kazoza bizokwama gutyo. Ibiganiro biranga kazoza keza k'igihugu, naco gituma bizobandaniriza mu Burundi narirya abarundi bazopfundika amatora yo 2020 ngaha mu Burundi nyene kugira agende neza. Ivyo bazopfundika byose bikabizopfundikirwa ngaha mu Burundi nyene. Iyo mvugo ya CNDD-FDD ikabibaye mu gihe buca haba ibiganiro ku ncuro ya gatanu kubw'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD ihurukiye mu runani Senared ibona ko ubwo ari ubwoba bwo kuganira nabo batavuga rumwe kuko ataco bafise bavuga. Onezime Nduwimana avugira urwo runani yongera ko CNDD-FDD yiyibagiza ko kugira amatora abe bisaba ko haba hari icuka ciza. CNDD-FDD ngo ntiyari ikwiye gutinya kuganira n'abandi basangiye amatati. Tumukurikire. Isiguro rero nta yindi n'ubwoba no gushacoba kugutinya gusomerwa bene umurango babona atari bari buzivye canke ngo batere igitsure ngo nikera turahura. Ejo rero ntimuze munatangare mwumvise ngo inama nkenguza amateka canke na shinga amateka ngo zihejeje gukorana hisunzwe imyiyerekano bashobora guhamagaza ku migwa mikuru y'intara n'amakomine ngo abantu bavuge ngo ibiganiro bibera hanze y'igihugu turavyanse ngo umutekano ni wose mu gihugu ngo kandi imbere no kanatsinda n'Uburundi bwarikukiye. Ivyo bisa nabihenda ngo sende yarataye umwanya iturira igitoro guca mu makomine amwe y'igihugu wigenda yamamaza ko hageze kwibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha rihagarara, eka mbere ngo n'amasezerano y'Arusha harageze yuko ahagarikwa. Nimba badashobora kuyashira mu ngiro aka kanya nuko barya abantu bari mu bibanza bitari vyabo babafatiye runini, kuko imyidogo n'ingorane abanyagihugu bari mu aka kanya biteye ubwoba. Ariko rero ejo ntimuze mutangane mwumvise ngo manda ya kane ihindutse iya mbere hisunzwe ikibwirizwa shingiro rivuga nk'uko bavuga ko babisazwe n'abanyagihugu. Iyo baba bandi rero bohinduye mbere umukenyuro kuko amase ya kera ntagiho mu rutaro baramaze kubona yuko ivyo bitwaza byose atana kimwe gikunda. Ubu kandi bariko bahenda n'abandi ngo mu biganiro bizokurikira ngo nibavuga ibidahuye n'amatora ngo bitajanye n'amatora yo 2020 ngo bazoce bitahira. Eka nibahore batashe kuko amatora agira uko ategurwa, agira hakoregwa, agira amategeko, agira umushinge, nabyo ivyo bindi vyose nyabaza ko batumwanya kandi bihenda. Nkuko vyama kwigenekerezo rya 13 gitugutu abarundi bamabibuka igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali bahimbajiwe munsi aho basavye inkuka y'imisa kuri Kristus kugira bibuke imyaka 57 iheze Rwagasore agandaguwe. Urwaruka rukaba rwaronkeyeho akanya ko guhanahana ivyiyumviro
kugira rushire inguvu hamwe rugendere iragi uyo muhisi yabasigiye mu gukora uko rushoboye kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu c'u Burundi. Inkuru tumenyeshwa na Rodrigue Ndikumwami. Hari nk'igihe cy'isaha 6 aho gwaruka rw'abarundi ruba mu gisagara ca Kigali ruri kumwe n'abagabo hamwe n'abakenyezi bahuriye mu isengero rya Kristusi kugira bibuke imyaka 57 umugano wa Rudoviko Rwagasore yitavye Imana. Lionel Nineretse numwe mu gwaruka gwitabiriye iki gikorwa kuri we ngo Rwagasore ibintu yakoze yari nashikirwa ivyo yakoze ku gihugu c'u Burundi nta numwe azofa bishitseko. Je mvuze Rwagasore numva amahoro, numva iragi, numva akarorero, numva umurongo udasanzwe abantu twateza gufata. Anyibutsa byinshi kuko nk'umujene Rwagasore nawe yari umujene. Numwanya mwiza rero wo kubwira abajene yuko Rwagasore imyaka yari afise benshi bayimurusha. Ari umwanya mwiza rero ko nabo bagiye ico bakoze. Hari abumva Rwagasore bakumumenga Rwagasore ari umuntu w'umutama, yari umuntu akuze nkuko kenshi usanga ugwaruka bw'amarubona yuko abantu bakuze aribo bashoboye ibi aribo bashoboye iwe, ariko naganibutse Rwagasore yapfuye afise imyaka 29. Turavye rero ivyo yakoze ni ntashikirwa ntizopfa, sinzi ko tuzonkunda bikora kuko tuzokwikurikira rimwe, sinzi ntituzosubira kwikukira, no kuvuga ko yakoze ibidasanzwe ni naco tuma tumwita ifura. Rero Rwagasore bategeza kuba icirore cacu mu bihe bidasanzwe turimwo no muri kazoza k'igihugu, kuko turavye ijambo ryiwe no munsi yacari ijambo rimwe gusa dukurikira twese ryama rifise akanovera. Lionel agasaba ugwaruka rw'abarundi aho ruri hose gufata ibintu mu ntoki kugira Uburundi busubire kogorora, bitabaye gutyo akabona ko boba bahemutse kwiragi rya Rwagasore yabasigiye. Ugwaruka no munsi gwategeza kumva yuko rufise ari umwanya wago, rufise inguvu, rufise ubwenge, rufise n'umwanya mbere muremure. Urumva nibo rero bategerezwa no munsi gufata ibintu mu ntoki kugira ngo Uburundi bushobore kogorora. Twoba tumuhemukiye cyane hamwe tutokwigiza iragigiwe, twoba duhemutse cyane hamwe rijya jambo tworyumviriza yashize avuze cyo turibika mu kabati. Naho mu muhari w'abigeme n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi babona ko Uburundi ataburongozi bufise bushira imbere ineza y'abarundi bose nkuko Rwagasore yabyifuza. Turabona ko Uburundi butari nkabwa bundi Rwagasore yavuga n'ijambo ryiwe twarakurikiranye ku mwaka barabidusubiriramwo, twarasomye ibitabo tukumva ivyumviro vyiwe. Uburundi dufise sibwa bundi Rwagasore yari yifuza. Mwari mumbajije muti ikibuze n'umurongozi akunda igihugu mwe bivuye ku mutima. Kurya Rwagasore yagikunze akongera akacigura, yarakiri muto, yarafise vyose iwabo, mugabo arabona ko igihugu ciwe n'abanyagihugu batamerewe neza, badafashwe neza, bacinyijwe, baburabujwe, barushe. Ati jewe ndahagurutse, uwo murongozi uno musi niwe dukeneye. Ahaguruka araba ineza y'abandi, no kuvuga abanyagihugu biwe, araba n'ineza y'igihugu, yifuza igihugu ciwe gisa neza mu makungu, kiriteka mu makungu, kigira izina mu makungu. Kanyange Genevieve agatera kamo ugwaruka rwose kugira umutima wo gukunda igihugu kuko na Rwagasore kugira ashike ku migambi yiwe yaritanze. Ugwaruka gubu no bahamagarira kugira umutima ugukunda igihugu cyane imbere y'ibindi byose, kuko no Rwagasore kugira bishike k'ivyo yashitseko yaritanze. Babe ugwaruka gubu rugira umutima wo kwitwararika ineza y'igihugu imbere y'ineza y'umuntu, hanyuma n'ineza rero y'abanyagihugu boba bariko baratunganiriza. Abatitwararitse ineza y'abanyagihugu ntibizoshoboka, ntacokogwa. Ubu rero turifuza ko ugwaruka gubu niho kamo twabatera bagira umutima wo guhindura ibintu, wo kubona igihugu cabo gisubira kugira iteka nitekane. Imyaka 57 ikabirumanije neza incungu y'ukwikukira ku Burundi Rwagasore agandaguwe. Ubu Uburundi bukaba bubarizwa mu bihugu vya nyuma ku isi bikenye, ndetse abarundi barenga 2000 barahunze igihugu kuva injyane zitanguye mu mwaka wa 2015 aho Nkurunziza yihagiye ikiringo ca gatatu.
turangiriza n'amakuru yacu mu bijanye n'ibivugwa mu bindi bihugu abantu 131 nibo bamaze guhitanwa n'ikiza ca Ebola kuva muri uku k'umunani gisubiye kwaduka mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Abavuzi b'imiti kama badafashanya mu kugwanya ico kiza, abanyagihugu batita bakamo baterwa n'abajejwe kugwanya ico kiza hamwe n'umutekano muke urangwa muri iyo ntara. Nivyo vyatumye ico kiza kitaranduranwa n'imizi. Ido nido na Thierry Bigirindavye. Kugwirirana kw'ikiza ca Ebola vyasubiye kwibonekeza ku bwinshi mu gihugu kibanyi ca Kongo mu karere k'ubuseruko mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Mu ndwi iheze ibitigiri vy'abafatwa n'ico kiza vyariyongereye ku rugero rudasanzwe mu bisagara vya Beni, Mangina na Mabalako. Intara ya Kivu y'uburaruko isanzwe ihanuriwe n'igihugu c'u Rwanda hamwe n'igihugu c'u Buganda, ikaba isanzwe bamwe abantu barenga miliyoni 8. Umutekano muke urangwa muri iyo ntara, abanyagihugu batita bakamo bategwa n'abajeje kugwanya ico kiza hamwe n'abavuza imiti kama badafashanya nk'uko bikwiye n'abaganga mu gutuza ico kiza. Nivyo vyatumye ico kiza gisubira kwaduka ubugira kabiri. Kuva igenekezo rya mbere myandagaro hatangajwe icese ko ikiza ca Ebola casubiye kwaduka, abantu 211 baramaze gufatwa, muri bo 131 bakaba baramaze kwitaba Imana. Mu gisagara ca Beni conyene cibonekejemwo abantu benshi bafatwa n'ico kiza, abantu 77 nibo biketswe ko bagwaye iyo ngwara, muri bo 68 basanga barayigwaye. Iyo ngwara ya Ebola ni kiza giteye ubwoba cane, candukira kandi gishobora no kwica. Ishirahamwe ry'amagara y'abantu kw'isi OMS riyifata nk'imwe mu ngwara ifise ubukare bwinshi cyane kw'isi. Nta muti n'umwe ushobora kuyikiza uraboneka, eka mbere nta n'urushanga rwo kuyikinga ruremegwa. Imiti itangwa ni ivura ingwara z'ivyuririzi bigendanwa nayo kandi igafasha n'umugwayi kudahitanwa n'ico kiza. Hari abantu bari kurushi bamaze gukira iyo ngwara ariko hakoreshejwe imiti itemewe. Iyo ngwara yadutse ubwa mbere mu mwaka w'1976, yadukira rimwe mu bice bibiri, hamwe hitwa Nzara ubari mu gihugu ca Sudani y'abumanuko n'ahandi hitwa Yambuko mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yambuko ikaba yegeranye cyane n'uruzi Ebola, ari naho havuye iryo zina ry'iyo ngwara. Ni kuri no nkuru dusozereye ko ano makuru yacu, ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.